Yes, turabaye ikaze mwege bakunze bakundemonesha kure JCTV nababwiye ati numunezero ugeretse kongera ukagereka kundi kuri uri kurakurikirana ikiganiro novuga ati ni music talent na cyane cyane mwege bakunze bakunda mudangeshanya kwaba mudukurikirana ni muri beshi mwahora tubona ama message yanyu ubutumwa bwanyu mwari mudukumbuye cyane kuko twatumaze imisi tutariko turakora ngo tubane namwe kumvo ditatuvuye ko kuri mikro narandiriye ni kagangu nyene nyitarakaza Jamiki nyitamiki sko bizo nikangwa nabisha murabimenyereye ko nkunda kuba nabazaniye ibyamamare ho novuga ati byaragiye birakora ibikora inka noneho ndi kumwe n'umusore akiri muto novuga ati haya ngo buto nibwo bugabo sinzi ndakwamukije Dive Gift. Yes baba Miki urameze neza? Ndameze neza nawe urameze neza? Shaje vyofuma kabisa ibintu ni poemo ni poemo kweli. Yes niko ndababwira no musi novuga ati muri studio za JCTV turi kumwe novuga ati nimigisha ni umona abamarayika batukingiye kuko turi kumwe novuga ati n'umuririmbyi aje atavyorosha cyane muri gospel. Dive umeze neza ariko? Sha ndashima umukama ikore mugaho go twumva umuhogo wa gospel ngene ndumva nuvyoroshe nuko nyene yakira. Indirimbo ya mbere twagiye turasuma urusaku wagira ngo usanzwe uri n'umunyeshure mu bigo vya novuga ati university kwa Summit. Oh ye nahejeje wahejeje umuziki n'ishure nibyagenze gute ntivyigeze bikugora kugira iki kwiga? Biba bigoye cyane bivana n'umutima n'ingene ubyumva hama n'ishaka ufise ry'ingene ushobora gukora. Yego. Yes, Dive Gift yatanga umuziki ryari? Hariho igikorwa bwite byo kuvuga ati ndinjiye muri carrière yiwawe. Hariho no kuburirimba mu ishengero muri chorale team zitandukanye aho mwagenda mukorana ubundiho carrière nyayo nyezina ndayitanguye no mwaka wa 2022. Yeah. Yes, carrière tinyezina ndayitanguye mu mwaka wa 2022 kugira utangure uririmbe muri chorale ushobore kwandika mugabo dukabo winjiye muri carrière ubu 2022 ni yahe novuga ati icari catumye udashika muri iyo carrière yawe winjire nyezina ariko ukabugiye kwinjira muri no mwaka narijya twari tukuzi uririmba mu matimu wari ufise team uririmbamo gospel imwo abandi baririmbye ntashoboye kuvuga kuko no bandabagire publicité atagafana basi twatukumenye mu bintu by'amatimu ama tukakubona muri eglise uri kuraririmba hari habuzi kugira utangure kwinjira muri carrière nyezina. Bana ibintu bya carrière bisaba inguvu nyinshi bisaba kwitegura ubwa mbere na mbere mu mutwe kuko ni nguvu nyene bana kwandika kuja gukora ama beats kuja kugira ibintu nyene ibintu nk'ibi byo kuza hano iwanyu mwayakiriye iki hama twe urumva dukora na gospel bisaba nyene ubu ufise akaririmbo gashobora gushikira abantu kandi kagira ico kabafashije. Ivyo byose abari ibintu kuye kwegeranya kandi biza mu uko ugenda umara iminsi. Yego ubundiho mu rushengero muri chorale kuririmba bisanzwe by'umuntu ivyo byari ibintu mengo birasanzwe pole gushika uno munsi aho umuntu agera akavuga ati ndatanguye carrière yanje nariteguye ndumva hari ico ngomba gukora kandi ico kintu kirageze ko ndagikora. Yes, ni Dive twatanguye kubona ari karakora indirimbo novuga ati n'umusozi ni umusozi. Umusozi. Ni indirimbo umusozi wakoranye n'abandi baririmbyi novuga ibihangange bikomakomeye muri gospel mugabo mu nyuma twaba tuko turakubona washoboye gukora uririmbo uri wenyine n'igihe itandukaniro kubona ugukorana uri muri team y'abandi bantu hamugakuru uri wenyine ku mutwe wiwawe. Urumva nk'abo twakoranye El Malakai ni umurapper nemera kandi vraiment mwiza cyane igose numukuza Hamagaga numunyese wacu rero dusanzwe urumva keshi dukorana muri studio tuba turi kumwe guterana intege and then cadutangura kuri rya ndirimbo twaratangwe umusozi turayikorana twarasohoye video lyrics biri kumwe rero ariko soon turasohora amasanamu nyezina official video ya uyu musozi mugurumva hacamwe hagati ntigezwe kubanza gusohora nanje igikorwa ci wanje je nyene. Yes, Dive twari tukumenyere nkuko wajeje kubivuga ati wari usanzwe ukorera muri eglise uririmba mu nyuma uja muri team urakorana n'abandi bantu muri team ariko buri ku mutwe wa wenyene uri kukora wenyene novuga ati carrière yawe neza na neza ibyutse ubumuru no mwaka wa 2022 mugabo tugeze kuraba views ugezeko novuga ati umuririmbyi ari karazamuka mugabo biteye ubwoba cyane tunagufelicite ku ndirimbo nshasha kuko use views umurengera zisumba yuko nk'umuririmbyi na cyane abantu baba batanguriye bakivyuka ubona ko abafise views
gikeyi wowe nijyahe banga ukoresha kugira uduze izina ryawe oya no kuri nta na rimwe n'ubuntu nyene bw'Imana abagenzi mwebwe mudushigikira aba journaliste usanga nyene bariko baragufasha umuntu kazona je byaranjohe cyane zamona man nagushize kuri Facebook page yanje genda urabe bwati nukuri Imana iguhezagire nkazamona uwundi man nagushize muri community yanje wow bwati nukuri Imana ibibampezagirire haba nta kindi nta nguvu nobesha vraiment ngo ziwanje ndiko ndakoresha cyane mbona byizamura bukebuke byonyene yes dive uratanguye gukora ku mutwe wawe wenyene ariko dusubiye inyuma gatoyi nakubwiye ko hari team waririmbamo yitwa Glorify Team. Glorify Team. None ubu uri kurakora ku mutwe wawe Glorify Team bimeze gute nijya isano rigiye tugiye kubona mu hagati y'umugwi wa Glorify Team tukabona na Dive ku mutwe wiwe bimeze gute team yoba yarasambutse cyane ni Dive yavuyemo wenyene aja gukora ku mutwe wiwe gifashe gute oya ni yasambutse Glorify Team iracariho kandi ndayikozemo n'abantu bagize ico bamariye cyane mu buryo bwo kuririmba mu buryo bwo kwiyumvira gukora umuziki n'ukuri ndabubashe cyane n'abantu batereye ikintu kinini mu muziki wanje ariko rero team isaba ibintu byinshi kwatendinga kuba ku mwanya imisi yose ama repetition uko bitegerezwa ama evenement kuba ari huri ibyo ntibyari bikinkundira kubera hari ibintu byinshi mu buzima usanga biriko birafatana bwati ngira Imana ntishimye ko noguma muri team reka nsohoke hama narasohotse ubahize imyaka 2 hafi 3 narayivuyemwo mugabo ndagenda mu ma evenement yabo barantumira nabantu turi kumwe turanywanye cyane nabantu bagize ico baterera cyane mu mpanuro muri ibi bikorwa byose ndiko ndakora ariko kandi ntibigikunda ko tubana rero nubonye mbona umengo gukora ndi je nyene nukunyene n'ubuntu bw'Imana ni kwakundi tukizaho nyene ga Divin uri gukora muziki ku mutwe wawe nyene byifashe gute kuvyerekeye financement ari ryo usanze uri umuntu ahejeje kaminuza muri kaminuza ya Summit bigenda gute kugira ufatanye umuziki ufise umuntu urafise ico bita management abantu bashaka kuba bagufasha mu buryo ubuna buriya byifashe gute reka muhungu ibintu by'amafaranga unatoa faranga zako n'umuntu ugiye guterereza abantu kamubwira ati raba urabona ngira nkore video amahera ntawe ngira mvuge ikareka kuko ndabivuze ngaho mu byakambona agaca yumva ibintu amahera nasohoye kivuga ati we shawa gahungu kubona amafaranga wagize icyo wimarira ushira muri ibyo bintu bitazokunguka ariko nama navuze igikorwa ugikunda kandi Imana irikira bigutumira kubijamwo urabijamwo sino byose biba muri jewe ariko kandi ndizera ko vuba nzoronka abantu bazogira ico bamfashije cyane amina Dive tukiraho nyene usanzwe urahejeje kutubwira ati ndafise umuryango ajya wumva yumvise urafise abavyeyi bajya bigenda gute kugira ushobore kuba uyumvira umuriri kugira uririmbe ufise umuryango mu muryango bavyakiriye gute hajya abavyeyi baraheta bakavyakira neza ko ushobora kubura umwana uririmba umunsi babona ijya video ijya ndirimbo shasha byagenze gute ko ariyo ndirimbo ya mbere ugikoranye ku mutwe wawe wenyene byagenze gute bavyakira gute bana nyene nka jewe ntibanavyumva nkamutama we ntiyanavyumva ibintu by'imiziki nibiki yumva yaraziriye ko ndiko nkora zazindi zo gufata ibisusu kugira atasanga umwana wiwe arakijijwe urumva ntanavyuma ngo basi ngo ngipfu musohora base buzijya zo gufata ibisusu ngo nizo sawa nivyo kujya karambira ngo Dive tukiraho nyene turakunze kukurikirana imiziki ya gospel turabona imiziki ya profane wibaza itandukaniro rya gospel na profane yihagarariye hehe ni gute gospel ibona yotera imbere mu Burundi kugira idugi ushatse kumbaza kuvyerekeye iki itandukaniro ni kubera bari ibintu byinshi ngaho bitandukaniye ubwa mbere message dutanga twe message dutanga twerekana ubwiza bw'Imana nyene twerekana icubahiro c'Imana niki twamamaza ishimwe giye duhamagaye hama indirimbo zose dukoresha ubwacu ziratwubaka kandi zikubaka nabo bantu bandi bose bavutse ubwa kabiri bari mu bwoko bw'Imana nyene uje vyumva nyene ariko abo bandi rero abasoye indirimbo za vibe dushushe dutambe dusare hama ziryohe zumvirizwe nta bindi ariko twebwe birengeye kuvuzwa kugira nte ni
ubuzima rukristo ya birengeye no kwizera Dive weruka gukora indirimbo novuga ifise amasanamu novuga ati ari ku rwego rushimishije titre yayo nyibutsa gato titre yayo Tembagaza Tembagaza harimo ubutumwa bwawe muri Tembagaza umuntu ariko arumviriza Tembagaza hari ibintu umuntu ashobora kumviriza titre akumva umenga ivyo bintu bitembagara nibiki washatse gutanga ubutumwa bumeze gute ku muntu atarayumviriza Tembagaza irimo ubutumwa bwawe je hinga imanze ndakubaze nanje sawa we nka wewe uri kuriraba dufate urumukirisu ndabizi sivyo none nka ubona n'igiki wotembagaza jewe ukwizera nka gusasagaza wowe utembagaza iki nka Dive ushobora kuba washase gutembagaza utanga ubundi butumwa butandukanye reka ndabivuge gatoye tembagaza nakoresheje ibintu byandurutse muri Yohana 2:13 gushika ku murongo wa 17 ni hamwe Kristo ashikiye Yerusalemu agaca ashika mu rushengero rwa Yerusalemu asanga hari iki asanga hari uruhande rumwe basengeramwe n'urundi ruhande ruri mwiki akaguriro ibitomati nivyo nagira mu tomati ngurube ibiki ati none iyi ni ngoro y'Imana irimwe ibi bintu asanza aratembagaza uno munsi rero nk'abantu twavutse ubwa kabiri dukirijwe twitirirwa izina ry'Imana Imana iba muri twebwe no munsi twebwe shengero ry'Imana Paulo navuga ati muri ngoro za mpwemu yera aho Imana iba cyubahiro c'Imana kigaragarira kuko na temple yasigura aho Imana igaragarira rero no munsi twiravye twebwe abakirisu cane bijyama bintangaza ingene no munsi uvuga ngo jewe ndakijijwe ngo ntangorane ngo byose ni fresh ariko wiravye by'ukuruka mu munyakuru usanga uvuga ati hari ibintu bihaze ivyo bintu bihaze rero mbetetre ni shari ni nzigo ni urwanko ni kudakunda abantu ni shavu rirenze urugero n'ibindi byahawe wo kwiyongereramwo canke bumva nyene bitaryoshe kuba wibonako ivyo rero nivyo muga ntimana bitembagaza hasigare icorero cawe Yesu uri kumwe na Dive Gift muko murabonaho inyisha ari karama zitanguye kusumbya kimena jewe nyene ubwanje hano kubwira ati sinzi ngene nshobora kubivuga Dive ijambo agakiza rivuze iki muri wewe agakiza ni jambo rinini cyane agakiza ni inkuru ikomeye cyane ku bugingo bw'umuntu ni kuva mu rupfu uza mu bugingo ni kwakira ubugingo bw'Imana nzima ihaye kandi ako gakiza kakabonekera muri Kristo Yesu gusa nta handi hari umunezero nta handi nta handi kubera ko Kristo asobanura umwana w'Imana nzima yavuye mu gikiriza muri presence y'Imana nzima aza kwisi akika umuntu nkatwe kandi ari Imana nzima arapfa jambo arapfa urupfu rusuzuguritse rwo ku musaraba uwo rero yapfuye kugira ngo jewe nawe biki ducungurirwe ivyo byaha byose duhanagurwe twegere tuze natwe muri iyo presence y'Imana yavuyemwo sinzi nibindi byinshi yes Dive nk'abantu batari bakumenyereye kumbure ufise indirimbo shasha utamwe ukora ku mutwe wa wenyene bo kwandika gute bo kurondera gute tukugirire promo kuri YouTube channel yawe ikomeza cyane no kuri bigenda gute wandika gute Divine Gift ni Divine Gift niyo YouTube channel yanje Instagram yanje ni Divine Gift Facebook page yanje ni Divine Gift zose nuko nyene hama kuri YouTube ariko akaririmbo kanje Tembagaza yego cyane kandi bakomeze cyane Yes ni Dive Gift muko muravyumva ko afise ururimbo novuga ati rukiri rushasha novuga ruracamoto bushasha sinzi ko novuga ko rusize vaseline canke amavuta ntazi deodora sinzi sindi buyavuga ko nobangize promo ni indirimbo ikini shasha numujena kiri muto cyane aho no kubwira ati ariko akora ibintu novuga bitangaje cyane sindi buvuge ngo akora ibikora umuntu kuko inkango yamikubitwa inkona aho iri hose mama bakubita bayiragiza inkoni akora ibikora umuntu rero kuko ubwiye kuraba kuri page yiwe ni umuririmbyi akiri mushasha nakubwira ati atangwe karriere umwaka nyene ariko indirimbo yewe ifise ivyuze umurengera ziteye ubwoba cyane aho ushobora kwibaza ati wakoresha imiti imeze gute ariko nawe arakubwira ati n'ubuntu bw'Imana Dive tugena twikora mu gahogo twumviriza indirimbo Tembagaza sawa mbere ico ubuzima butoma
igihe cose nzoba nkiriho uzombera ico urupfu rutazonyaka igihe nta zoba nkiriho nenagera mu mwonga wuzuye umwiza nzokwihweza za nyonga zawe reka ivya mbere byose bimbere ubuhombe maze ngendere mu nzira zawe ikibi cyose kiri buri giri canje ikiza cyose kiri muri giri cyawe tembagaza ameza y'umutima ayamumanisha inguru yawe mana oya ntusige ibuye rigeretse kurindi gushikungize ubaho kubwawe atawundi oya ntusige ibuye rigeretse kurindi gushikungize ubaho kubwawe atawundi Yes Dive tugufelicite cyane ufite umuhogo mwiza aravuga ati ufite umuhogo ubereye uri kugerageza kumviriza urumva ko ujya ibiharage bitajamwe amamesa ntanje uguhekenya kuko urumva ko numuhogo urongoroye cyane niki sinigera nakumenyera nabiyo buhajye uriyumvira ukajya injugu oya amajwi yocha ononeka ibiharage bikaragije amamesa ntacamwe ndabijya Yes Dive gift murabona ko muri studio za JCTV ari umunezero ugeretse reka ndakubwiye ko turi kumwe na Dive Gift ja kuri channel yiwe uje kuri YouTube channel wandika ni Dive Gift gusa kugira urabura uririmbo rufite amasana mu meza cyane arakubwiye n'umusore aje atavyorosha n'indirimbo ikiri nshasha mugabo ifise views umurengera Dive turakumenyere cyane tuko turakubona mu mahiganwa atandukanye novuga ati mu sanamu higanwa je nanje ndaririmba kandi waragiriwe amahigura ashika muri finale ni yahe tandukano washoboye kwiga iki kugira ushike muri rya finale ni cyahe kintu cyo bacara kwigishije hari ibintu byinshi nahigiye hariho ibijanye no gukora umuziki kubera muri nanje ndaririmba nibaza ko ariyo competition ya mbere igoye imaze kuba ngaha ku baririmbyi kubera ko baraba ijwi bakaraba inyandiko ngene wandika bakaraba melody uburyo iryoshe abantu bashobora kuyifata hama bakaraba twebwe urumva twaba turi imbere ya jury n'abantu ngene uri kura performing rero je narize ku ruhande rumwe guperforminga ikintu gishobora gutuma abantu bashobora kumviriza gatoyi de indirimbo yumviri ifise uko yokumvira melody itagoye hariho melody usanga zigoye udugumanuka ugwana ico kintu vraiment yarakitwigishije mutama fizo cyane ego muri Bantu Boy twaragiye gukora training rero ico kintu je narakihigiye cyane hama kwegera abantu batandukanye impanuro zabo jewe byarambereye vraiment inyungu nini uyu mwaka wa 2022 urinjiye muri carrière urakoze indirimbo tembagaza twitege iki kuri Dive twibaze ko carrière yiwe igiye kumushikana hehe agiye gukora umuziki gute twitege iki ibindi kigiye kuza ko bizogenda gute canke indirimbo tembagaza igiye kumushikana ku rwego rumeze gute vyose nibaza ko kwa neema ya Bwana bizobandanya bigenda neza ariko kandi I'm preparing ibikorwa vyinshi ndiko ndategura ibikorwa vyinshi ndiko ndategura atari EP azoba ari album ndiko ndegeranya ibishoboka byose ubufasha n'ukuri ababishoboye bazomfashe hama ariko ibikorwa nzogerageza kubaha ibikorwa uko Imana izo zirampezagira ariko ndavyemeye ko biriho nuko bandanya so kwicara hari hici Imana igomba kunkoresha kandi hari hici Imana igomba gukora kuko yarakimbwiye Yes Dive tugushimire cyane tunagutumuze turamukiriza abanyeshuri muri Summit International nzobikora kuri delege wawe nzoya the best nzobikora cyane arayumva twizere neza ko ugiye kubaramutsa wabyati JCTV rabaramukije cyane je nzobabwira vraiment cyane Yes yari munezero ugeretse ukagereka kundi kuri we washoboye gufata umwanya kugira udukurikirane andika ijambo datukanye wandike muri commentaire uvuga ati ibintu byari sawa iyi video yipartage
kenshi hashoboka kugira dutezanye imbere tuduze muririmbyi wacu urumva no muririmbyi akiri mutakiri mushasha Dive turagushimiye cyane twizire neza ejo canke igihe ejo nitwagukenera ko uzohita ukabanguka nkuko wabikoze yo nukuri je nije nshimye nciye bugufi cyane kandi kudufasha biradutera intege cyane hama aha naho nzoza niruka nko muhira nk'umwana batumye muhira yego yes yari Dive mwari kumwe kuri mikro ya mbere yari arakaza Jean Mikinyita Mikiranyita Mikis kuko turi kumwe namwe ko nakabizo nikangwa nabishana manaye babwiye sha ndabakunda cyane reka ndabwira ko tuzosubira ejo nkaya mango turi kumwe n'undi muririmbyi ni muzosura kutunyotegwana turi kumwe n'ibindi bintu bishasha bye bye Kimi cheyatsa